ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Mu Burundi leta yazamuye igiciro cy'icyayi mu rwego rwo gutera umwete abahinzi bacyo. Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, no kuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kilo c'amababi y'icyayi. Deogide Rurema ni Minisitiri w'Ubuhinzi, Ubworozi no kurengera ibidukikije mu Burundi. Muri Zambia abaturage baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko. Ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zishinzwe kurinda amahoro muri Somalia zatangiye iperereza ku iyicwa ry'abasivili muri icyo gihugu. Naho muri Afghanistan leta yemeye gusangira ubutegetsi n'abataliban mu rwego rwo guhosha ubwicanyi n'imidugararo muri Rwanda. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya ntimujye kure. Amakuru hano ku ijwi ry'Amerika tuyahereye kuyavugwa hirya no hino, duhereye muri Zambia uyu munsi habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Abaturage biyandikishije gutora bagera kuri 7,000,000. Perezida Edgar Lungu usanzwe ari ku butegetsi muri icyo gihugu nawe yongeye kwiyamamaza muri aya matora abonwa nk'igipimo cya demokarasi muri Afrika. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru. Igikorwa cyo gutora cyatanguye mu masaha ya kare kuri uno munsi wa kane mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka mu bibanza birenga 12,000 harimwo n'amabohero. Abantu barenga 7,000,000 no kuvuga ibice birenga 83% by'abemerewe gutora bariyandikishije kuri abatore nk'uko bishikirizwa n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora. Perezida Edgar Lungu afise icyizere cyo gutsinda amatora afatiye ku migambi y'iterambere yashize mu bikorwa hamwe n'imfashanyo y'imbuto n'ibitabizo yahaye abarimyi imiliyoni n'imiliyoni mu gihugu. Yamara amahirwe yiwe ashobora kugeramirwa n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi igihugu kirimwo. Lungu yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2015 yatoye ku mugwa mukuru Lusaka, atangaza ko umugambwe wiwe Patriotic Front uzotahira intsinzi. Yasavye abanyagihugu kwitaba amatora hanyuma bagataha mu ngo zabo kurindira mu mahoro izoba byavuye mu matora. Uzoba ari ubugira gatandatu uwo bahiganwa Akainde Kichilema afise imyaka 59 muri iki gihe arondera kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Amenyesha ko nk'umugwizatunga azoshobora gutuma imitayiza mu gihugu kandi atunganya neza kurushiriza ubutunzi bw'abanyazambia, akongera akarandurana n'imizi rushwa. Urakoze Fidel. Ibiro by'ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zishinzwe kurinda amahoro muri Somalia byatangaje ko birimo gukora iperereza ku iyicwa ry'abasivili mu mirwano yahuje izo ngabo n'abarwanyi ba Al-Shabaab. Fidel Niyongabo turacyari kumwe. Ibyo biro bizwi ku izina rya AMISOM bitangaza ko uko gutana mu mitwe kwabaye ku munsi wa kabiri inyuma y'uko inteko zavyo ziguye mu mutego igihe zariko ziragenzura umutekano mu ntara ya Lowe Shabele. Kuva icyo gihe ibiro AMISOM byararonse amakuru avuga ko abasivile bahasize ubuzima kubera izo mvo byatanguye itohoza ryuzuye ku vyabaye. Umurimyi wo mu mihana yahitwa Golwayn yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters no munsi wa kane ko abasivili 7 bishwe muri iyo ngwano harimwo uwo bavukana Omar Hassan, umudereva w'imodoka n'abandi barimyi 5. Amenyesha ko abasirikare ba AMISOM bishe abo bantu n'impaka. Umugwi Al-Shabaab wama wakoze ibitero ku basirikare ba leta. Uyo murwi ufise umugambi wo gutembagaza leta ugashiraho amategeko akaze afatiye ku idini rya Kiislamu. Tuve muri Somalia tuje muri Afghanistan aho abategetsi bemeye gusangira ubuyobozi bw'igihugu n'abataliban kugira ngo bahagarike ubwicanyi n'imidugararo byugarije icyo gihugu muri iki gihe. Nanone Fidel Niyongabo. Amakuru aturutse mu bari mu biganiro baserukira leta avuga ko bashikirije ico ciyumviro igihugu ca Qatar kiriko gihuza izo mpande zibiri. Bemerera abataliban gusangira ubutegetsi nabo kugira bahagarike ingwano n'ubwicanyi mu gihugu. Abataliban bafashe igisagara gikomeye ca Ghazni uno musi ku kane kiri ku birometero 150 uvuye ku mugwa mukuru Kabul. Ni intsinzi ikomeye cyane kuri bo. Bamaze kwigarurira imigwa mikuru y'intara 10 mu ndwi imwe. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwemeje ko igisagara ca Ghazni cyafashwe n'abataliban. Kiri kwibarabara rikomeye rihuza umugwa mukuru Kabul n'igisagara ca Kandahar. Iryo barabara rihuza kandi umugwa mukuru n'ibice vyiziziwe n'abataliban mu manuko bw'igihugu. Ingwano yariyongeye bikomeye muri Afghanistan kuva mu kwezi kwa mbere mu gihe bitegekanijwe ko intambwe ya nyuma y'igikorwa cyo gukura inteko ziyobowe na Amerika muri ico gihugu kizorangira mu mpera z'uku kwezi. Nyuma y'imyaka 20 zari zihamaze. Gutakaza igisagara ca Ghazni bizogira ingaruka zikomeye kuri leta mu rugamba rwayo rwo kurwanya abataliban. Nyuma y'amasezerano y'imyaka 2 umukinnyi w'umupira w'amaguru Lionel Messi wakiniraga ikipe ya FC Barcelona aherutse kwerekeza muri Paris Saint-Germain. Ejo kuwa gatatu yahaye abanyamakuru ikiganiro yavuzemo ko
azongera gucyura igikombe cya shampiyona. Tim Harris Ishimwe yakurikiranye by'iki kiganiro. Muri icyo kiganiro cya mbere Lionel Messi yahaye abanyamakuru nyuma yo gusinya amasezerano mu ikipe ya Paris Saint-Germain yavuze ko ari mu mwanya mwiza cyane aho yiteguye kwegukana ikindi gikombe cya shampiyona. Messi kandi yavuze ko Neymar ari mu batumye afata icyemezo cyo kuza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Yongera ariko ko iyo urebye urutonde rw'abakinnyi bose bo mu ikipe ya Paris Saint-Germain wifuza gukinana nabo. Mu myidagaduro wahoze ari umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya K-pop Seungri wo muri Korea y'Epfo yahamijwe icyaha cyo gutegura gukora uburaya n'ibindi byaha bituruka ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu muhanzi w'imyaka 30 yaririmbaga mu itsinda rya Big Bang nyuma aza kujya mu gisirikare, ari nayo mpamvu yaburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare rwamukatiye igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo guhamwa n'ibyaha 9 byose aregwa. Ukomeje kumva Radio ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye kuri eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere mu Burundi aho leta y'icyo gihugu yazamuye igiciro cy'icyayi kikimara gusoromwa kuva ku mafaranga y'amarundi 250 igishyira kuri 280. Abahinzi b'icyayi mu Burundi bishimiye icyo gikorwa babona nk'ikigiye kubunganira mu buhinzi no mu gutunga imiryango yabo. Minisiteri y'ubuhinzi mu Burundi ivuga ko icyayi kiri mu bihingwa ngengabukungu bitatu vya mbere bizanira igihugu amadovize, ibindi ni ikawa n'ipamba. Inkuru tugezwaho na Pierre Claver niyo nkuru. Igiciro c'icayi gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kilo kimwe. Ibi byatangajwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deugide Rurema mu kiganiro haye abamenyesha makuru i Bujumbura, asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icayi basa n'abariko baradebukirwa. Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, no kuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kilo c'amababi y'icayi. Dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico giterwa kandi bijukiro no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire. Cyo gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Icayi ni igiterwa kimwe muri bitatu njabuka amazi iruhande y'ikawa n'ipampa, kirimwa cane mu bice vy'imitumba miremire n'abarimyi barenga ibihumbi 60 nk'uko ihinguriro ry'icayi OTB Office du Thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icayi cinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbo mwiza uboneke. Ico bikoze bemeza ko icayi kibafitiye akamaro kanini. Umwana arigiye kwishura ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana agaca yiga neza tumutangira amafaranga kwishura. Icayi rero mbona kimfitiye akamaro kanini gose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje, ubu nibwo buntungiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana n'akarasiyo. Icayi nateye no kwikira mfitiye akamaro gose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cayi. Igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera 300 canke nayarenga, kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre, hari n'igihurira niyo nguranyo credit ugaca usanga usigaranye ubusa. Aha ubushikiranganje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi b'icayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke. Umushikiranganje Rurema yabigarutseko. Leta yihaye gukora ibi bikurikira: kugwiza amatuta y'imivyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara kama, kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora, kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma. Gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bifuza gukorera
mu gisata c'icayi kubaka amahinguriro mashasha guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icayi cabo bongere basubiriza imirima yahebwe bagura indimo kuronsa imivyaro n'ibindi vyankenerwa abarimyi. Abarimi icayi baratahura cane iciyumviro co kugwiza indimiro bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro. Ngira imyaka bibaye 1920 ndimi icayi. Urumva rero bariko bambarira kwagura indimo z'icayi jenda byumva neza cyane kuko ndabona akamaro bifitiye. Twebwe urabona nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akaja mu makoperative bagaheza bakaturonderera nkaho nyene twoza turagitera nko mu mashirahamwe niho nibaza ko tuba twaguye gose indimo z'icayi. Ihinguriro ry'icayi OTB yerekana ko ubu rifise imirima y'icayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cose. Ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000. Ico gitegwa cenjereza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icayi c'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribishimangira. Inkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika. Kuri uyu wa kane komisiyo ishinzwe gukemura ibibazo by'ubutaka n'indi mitungo yasubije leta amasamba birarenga hegitare 5 mu mujyi wa Bujumbura. Ayo masambu yubatsemo amashuri 2 yari yarashinzwe n'abanyarwanda bahungiye muri icyo gihugu nyuma baza gutahuka mu Rwanda mu 1994. Eloge Wilikaneza akomeza inkuru. Ibanza byashyikirijwe leta ko ari 2 biri muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Rimwe amashuri y'abigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu myaka 60. Lycée Saint-Gabriel hamwe na Lycée de l'Unité. Ingingo yashyizwe mu ngiro ubundi yafashwe no mu Rwanda utatura amatati y'amatongo n'andi matungo mu mwaka wa 2014. Code Fwana hondi umuvugizi mu Rwanda yemeje ko kuva kuri uyu wa kane atayikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa aho hantu leta itakirekuye. Abagize umugwi Sentebe mu gisagara ca Bujumbura bari kumwe n'abaserukiye umugwi muri commune no muri quartier yindwi muri Ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi Sentebe ku rwego rw'igihugu ikaba ivuga ibi bikurikira. Ingingo ya mbere ari imwe rudende itongo ripima ihegitari 2 n'amaare 60 ririmwo Lycée Centrale Saint-Gabriel risubijwe mu minwe ya leta. Bisigura ko guhera uyu munsi ibikorwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ari uko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganje ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara kuko ariwe ashikirijwe iri tongo n'amazu arimwo kw'izina rya leta y'u Burundi. Ku ruhande rw'amashuri baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza ca leta gusa bayisaba kwibaza ku bibondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishure ugiye gutangura. Salvatore Nsavimana yaterukiye Saint-Gabriel. Twari tuzi kuva tucinjira ngaho mu mwaka w'1994 twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari vya leta y'u Burundi. Ni naco gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na loyer. Twebwe tucinjira ngaha muri uwo mwaka w'1994 aha hari mu bugaragwa hose hari suffisamment de couvert iyo clôture nta yariho. Turaje inama rero n'abavyeyi baratanga contribution yabo n'iyishuri turubaka mutureke tubandanye ivyo bikorwa sugubaka muba muhagaritse mbwa muzo muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021-2022 ibindi muzoduha kanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda kuneza y'igihugu y'ibibondo tureze kuneza y'abavyeyi. Umushikanganje Deogakasiya Nsanganiye umwami yajerwe inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo yatanze umwizero ko atawuzokwirukanwa. Kubera mu biciro bitangure harimo amashuri ibisi ibintu umuntu yacha avuga ngo ubonyene ngo arafasha ingingo uyu munsi nyene ni ibintu teze gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara urwo byononera abavyeyi byononera nabo bana biteze gukorwa kuneza y'ibintu igihugu bose. Kuri imirimo nayo isanzwe ihakorerwa turi muri leta ngozi leta mvyeyi yo guhera no munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba nta ngingo tuje gufatira ngaha ahubwo abo basanzwe bose byo bahakorera imiryango iruguruye haribo dusisangure turabe amategeko icyavuga hama turabe naho dutegerezwa guhuriza nta muntu n'umwe uza kuvunikira muri iki gikorwa leta ngozi leta mvyeyi si yo kuruhisha abantu
siyo kuvuna abantu niyo kubatunganiriza. Ariko abari barikatiye kuri izo bibanza bo bababwira kwibarabara. Yego turashikirijwe nka leta iritongo mugo turumvise yuko uburinganire bwaje twabwumvise ko hegitari 5 mugo turumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri hegitari 5. Buri no munsi twogera twapimye abahinga nico bajejwe amaplan twayabonye bazoheza bayazane bayakorereko hama barabe ko abantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazocakora amategeko nta kindi. Leta y'u Burundi yemeza ko kuva mu kwezi kw'icenda 2020 imaze kwituriza amatongo afite uburinganire bw'amahegitari arenga 370 yakazoshirwamo hanini ibigo vy'iratiro vy'uburimyi n'ubworozi. Eroje buri kaneza ijwi ry'Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda ubushinjacyaha bw'icyo gihugu busabira Venal Rutunga ukekwaho ibyaha bya jenoside gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi. Eric Bagira ubusa yari mu rukiko. Iburanisha rya none ryiganjemo impaka zishingiye ku kumenya niba bwana Venal Rutunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sofonise bazigumwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kaco ya polisi n'uburinzi bwe nubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubu akurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari, ariko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa agaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. Yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge. Buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuholande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Muhanga nayo yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Bwasobanuriye urukiko ko icyemezo cya gacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maître Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari ndemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenya atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa kika ko baje gutahura ko baba bakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yagize uruhare mu mfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri Izari Rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stoki y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya i Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume yagamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Buramubaraho impfu z'abari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero byisha abatutsi. Ni ingingo isa niyatangaje Rutunga maze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko. Umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hari ibintu bitandatu bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha ari mu ishyaka CDR ryari ryiganjemo abahezanguni mu gihe kuva muri